la belle hamwe homme d'ichange meza ukubwira ati ndakeneye gukora ibi yaje abivuga gute kuko ari turamenyereye ari abantu bashaka kuza bakubwira ati nkeneye ndakeneye ku mugoroba ugiye ikintu tuvugana udumva tutangura kwiyumvira mbashaka kumbwira ashaka kumbwira cyangwa yaratangira kwiyegereza kugira umugenzi muramanza muraba abagenzi nyene bindani bo twara abagenzi kandi kwame twese twari dusinzira imwe yo gutera imbere kenshi twayaga ibintu byerekeye iterambere yacarambwira ati ari ikintu ushaka dukorana ndavuga ati nta kibazo kabisa nimba ari ikintu kizatume cy'umuntu aryama neza akarara afunguye nta kibazo kabisa donc acarakimbwira bikigenda neza okay iyo muri ko murakora bijya biganiro byanyu navyitiye ikiganiro kubera kira bo kiganiro kigisanzwe cyitwa insinzi y'urukundo okay sinebwa amenye izina rya turakora nuko iyo muri ko murakora kiganiro insinzi y'urukundo mugikora muri abantu babiri gusa cyangwa hari abandi bantu baba assistant baba baje kumaraba bo yeah none bijyanye kwibaraza abantu nkuko tuko dukora ibiganiro nk'ikiganiro tuko turakora abana nta barorezi ngaba hari abarorezi nabari kwakira kuri YouTube yes rero keshi natwebwe nuko barashaka twe dukora ikiganiro hariho hose naho twe twaba turi mu kabari twasohotse kanaka umva ko mitwe bakora igito ushobora no gusohokana dushobora no guca turonga titre aho nyene ikintu tugomba korera cyo dukora iki la belle niyo umuhiri wanyu bagiye ati jengiye ukora ibiganiro bimezuko muzohora munyumva ndiko ndavuga bamvuga muhiri wanyu bavyakiriye gute nivya ukavuga yuko hariho na byinshi twakoreye muhiri wacu bavyakiriye gute ko nyene abavyeyi bawe na mere wawe na peni ndiko bamaze gutubona kenshi ni wabo donc urumva je abavyeyi bawanje ikintu ndabakunda barugurutse barazi cyari cyamaye barazi business cyari cyo donc babona yuko ari ikintu nakazi umuntu ariko arakora agashaka kumuhemba bavuga ati kora mwana hamo ubwira urongo nivyo babaje babona umukobwa wako agiye mu bintu by'ubushira soni ariko ubushira soni ibi nibikogwa byigeze amafaranga yes babo bivuga nabi ibi nibikogwa byiteye nk'ubu uwo kwiyumvira nk'umuntu akunda kubona kenshi muri kumwe ko ndazi kenshi mu mama muri kumwe yeba ako si kenshi imizi yose yavuyemo dimanche nk'abantu bababona muri kumwe muramumva bavuga gute abantu uretse gusa batavuze nk'ibyo nawe waje uvuga cyo ndavuga sindashikiriza ndavuga imbere y'akazi bivuge mbwa numbeshe abantu babona muri kumva abantu barakunda juste kuvuga ngo muri en relation muri en couple bon reko icyo nicyo bakunda kuvuga byo uvyakira gute wewe nko wisanzuri en couple na umudishanje mu kwimva nisanze turi izo nibisanzwe uriko bazangira ibibazo bisinze nukuvuga niyo kwisanga kubera ko ntazaze twayipanze byoba ko ngo kubera muri ko murabinyegeza kandi naho majambo muvuga byumvikana urumva bateko iki ni gikorwa zije iki ni gikorwa kubera ko nimba dufate ni akarorero uri umunyamakuru umukameramani simuhu nawe uko yamuhenda none ni shirishusho cange abakorera omudishanje bana reka mbadimye ukuva la belle tu ukunye twamubonye ukunye nakunda akazi ukunye asanzwe akorana ubu serious iyo ari karakora akazi ubona wamushira muri kategori iyihe yaba dufate ugereranije n'abajene b'iki gihe wamushira muri kategori yihe okay bon nimba ari ama kategori ya mbere akaba ariho A B C D sinzi ari muri A ari muri first one kabisa yes uvuga ari muri first one ushingiye kuki bon je shingira ku buzima arimo nkarabicerekezo ciwe nkara umwete yabishiramo kugira ashike kuri iryo hangiro giwe bon hama ikindi ndaba ubumenya fisi ubwarimo twe n'abakunda twita aba philosophe kubera uravye imibereho tubayeho yabajewe yabawe umva biwabo nanyi biwacu mugabo usanga twe turashobora gusohokana tukaje gusanga ibana cyangwa turi babiri kandi turi ku wapi ibiro ni ibintu bice bitahura abantu bake udavye iyo capacity yenyi ikwemerera nkuko nkatwe nyine nk'abafite oya namuciriyemo twageze no dusohokana n'undi muntu atangura kumva kuva ku isaha ya mbere gushika ku ya nyuma twamaze aho hantu tuko twiyagira ivy'iterambere uwo muntu yaratangaje
agata abantu biraba ko umukobwa n'umuhungu bicarana bakayaga ivy'iterambere kuva kuzambere gushaka kuyanga biraba ari je ngo nari kuba nakazi iforera ahubwo ko yuko n'abandi ahubwo nizo ndishanje makombe numva ibintu ntubone cyane kirimo kubera urazi abahungu n'abakobwa bari kumwe cyane siritiyo ri babiri buriya kenshi baca bayaga ibisutwa by'abajene nyine ariko twebwe natwe tuyaga ihangiro kandi dushaka gushika ni aho niho tuyaga umuntu ariko arabaraba arabona ko muri abantu bugurutse abantu donc bashaka kuba abaho mu gishanje banyene mu gihe mugiye gukorana wasanze ubuzima bw'uwabuhuye n'ubwa label cyangwa mwari abantu batandukanye mwahujwe n'igikorwa kimwe kuko ari abantu bahura ugasanga ubuzima ugomba gusa uko bakuze uko babaye wapi label ntidusa label ngira n'impamvu yakuze atahura ibintu bya commerce gusuma iwabo guhera kuri nyina se wiyongera n'abase ku bose n'abakomersa abo bivukana n'abakomersa sasa nanje wacu mugabo oya kiragenda ahubwo ntibari muri iyo nzira ciwe benshi n'abantu benshi byo naza diplome pana ibyo bindi biza mu iruhande nk'unga bya commerce cyangwa guhanga indi mirimo aho siyo bari vyo kirese jewe nyine nije diplome nayo ibitse ajya mu nzu ntangura kwikora ku byo mbambije bitari diplome. Okay, imbere ko tubabwira mu ducishize ko bijya donc ajya majambo asinziriza umuntu nagenda bati nibihe bikoresho bibasaba muri ko murakora bijya biganiro byo wari intsinzi y'urukundo mukoresha ibikoresho bimeze gute? Okay, mbo ni cyo nshaka ndakunda kubya yuko iyo umuntu ashaka guhindura ibintu utangwa guha agaciro bya bindi abandi bataha agaciro wanashaka bigeje abandi baha agaciro hageje nda birabasanga na agaciro ahubwo binafise jera kwanza ndatangwa haraba ico nkeneye uburyo butoya bushobora bwoshobora kwenda gikore n'ubwo ngana gute. Okay, twe turafise imashini mudasobwa niyo dukoresha amadesign niyo dushobora gukoresha mu guhinyanyura ibiganiro ariko je kenshi yose dukoresha je naguze iPhone n'ibyo nare miranzimba iPhone ku masalamu ni bien kuri enregistrement ni bien icyaga gatatu nuko ijamwo ntuze logiciel zo guhinyanyura. Yes, rero haje abantu bicara bamwe bari kuri Facebook bariko birabira amashusho ni cyensho kuba ndiko ndihinyanyura ikiganiro twicaranye ngaho nyine. Yes, ndikuvuga je rero ani dukoresha ibyo bibiri ni iPhone hamwe ni machine. No kuvuga ibijye biganiro by'iwanyu ajya mu maju twara twumva ahora afatwa niyo telefone yawe. Yes. Mugisa logiciel nziza yase kamera micro dutuma amajwi yinjira atagira mu mutwe. Nari kwibaza nagira amazina labe nk'iyo uri kurabona abandi bakobwa uraza ngaha mugakora ikiganiro urahamara umwanya munini abandi bakobwa aho hanze umva bakuvuga kwiki abandi bakobwa hanze biravana ko nka jewe n'abakobwa benshi tugendana uragowe nikumva zakazi cyangwa no kubikata bisanzwe si kubikata donc man no gusigurira byinshi mugabo si benshi fise none beshe gabere none beshe keshi buri kumwe apana jewe ahubwo byinshi nabonye rabere jewe inshuti ziwe nyinshi n'abahungu vyo kandi no beshe gabere ndiko bimeze vyo mboni kwa nibo dukorana kenshi wafatiye kuri cya kindi bavuga ngo akugira umugenzi w'umukobwa kugira umugenzi oya jewe rinzo n'umukobwa mbere uyo mugenzi abari wawe ndari open mu mutwe ujya asobanuka business ujya asobanuka ibiyari karaje rero bijya byo kwicara none biravana n'icyo twatwa turayana none twicare tuyagike icyo twicara tuyaga urumva benshi usanga ntibagomba gukora benshi usanga ntibasobanukiye icyaha cy'akazi ugasanga nawe kwicarana erega uretse impuze ya nawe yaraguze iPhone none urumva ivyo rero jewe nta mwanya ndabifitiye mugabo ari ujya mukobwa anzi ko twicaye tuvaho Jeffis ico nunguze ubu vraiment ni wambere umukenzi rero rero usanga ni bake none mu gihe bubaciyeko yego kuko abakobwa ntabura rero bakuvuga ngo arishima ngo aragara ngo ntaramukanya mwisite ngo ntagirane donc ivyo ntibibura muga nanje ivyo nta n'umwanya ndabifitiye kuko naho bivuga mvuga ati bandanya nimba ari kungira publicité n'ubundi bandanya ega je shaka views none mu gihe bose
bose bomera nk'abakumva ko abakobwa bose bakakumva ko atamukobwa w'umugenzi ugira yumva ko byo uhavuka babara nawe oya wapira bera gutiga ari imitego oya nta mitego oya ariko icyo nacavuze n'igishoboka rero icyo urabona ndakubwira ibipfu byose umuntu wese atacamariye niyamva ko naho bogenda bose ntacyo byaba bintwaye mu mutwe wawe kurondera amayira gusa mugabo ujya umuntu afise ari azi target mu mutwe uwo niwe byo mbabaza mvuye ko vraiment nukuri no babara n'ukuri mbonye ujya umuntu afise ashaka gutera imbere ashaka ko igihugu cyacu giteye imbere nkandi nkabona uwo muntu ubugenzi burahagaze sha oye uwo muntu biro byo mbabaza kandi naje nogena nkamubwira ati nukuri singeneye gutakaza ubucuti bwanje nawe mugabo ujya umuntu ntaca amariye canke ntaco tumaraniye nta hantu hari twumva kugezanya ubu si nta mpamvu yo kuguma oya label wanashaka burya umwe aragenda undi akaza ega niko bimeze Okay, bakunzi ba Yakin TV Burundi. Ko twarabimereye ko tuzaza turabaha ibiganiro byinshi bitandukanye kandi by'abajene. Aba bantu nababwiye ko mahora mubumva, mukabumva ko majwi gusa ariko no musi nabajanye kuri kamera zanya bariko aba nabanyene muri ko murabona. Hama ikintu musabwa kugira subscribe, share, comment kugira ngo uzokwama wirongera ibiganiro nyibi by'abajene. Label shaka muducishirize ko ajamajambo nyine kujye nyene hamwe nawo mudushangiye muwacishije ko bakunzi ba Yakin TV Burundi mutuje kujye nyene gusa ntimunsinzirize ndabasabye Chumanzi sinzire kubera ayo mujambo yanyu iyo muri ko murayavuga usanga umuntu yumvirije yagiriye muducishirize ko rero ayo rogi yes reka nawe muri ko muradukurikira tubasabe ko kwinjoyinga ariko kandi tubasabe gusupportinga ino TV cyane ituze views iduza n'ababone so yes munadutere vyiyumviro ko muri ngaho muri commentaire okay label tugende nakibazo nabere mugacagira ubwo nabere ko gucagira iki okay oya wahuye n'umuntu so bw'abagwe bacishije ko bakunze ba Yakin TV Burundi umvirize ajya amajwi nyene mudahindura ikintu na kimwe okay benshi barakwipfuza tuje mu gakino turahiganwa muri bitangaza ndabatangaza ndabatsinda negukana ikidari kidasanzwe cy'umutima wawe bo barataha bamudishaje mama kibasumba buri kibasumba gisubije umutima wanje gukunda ubutwari bwiza umuboga mwiza kandi umutima munini ndetse abandi gusa oya ni mwarweze vremanda oya oya nizira gatoyi none na journaliste agrasinze franchement agrasinze n'umwe gabure biganirira oya ndabasabye yitwa gute journaliste nta n'umwanzi sasa nivuze ni Vanessa umukobwa mwiza kwanza omdishajma niwe nabivuga kavyumva peut-être ko nabivuga nka nashobora ngo amajambo ambwira kubera ntari na brand nashobora ngo amajambo ambwira omdishajma wowe nk'amajambo mbwira wewe wezorinda kubigutegurira inadade jera nisabiye kubera omdishajma yacyatwenga wavuze nguru umusore mwiza w'umubogara w'umutima munini acaratwenga watwenga tubwira wamudishanje mu twenze okay yamwise umubogare so naona msaka akaboko gatoya ndio mugabo ubwo bogare yazi bogare c'est quoi mugabo gavuze ngo fise umutima munini donc wibagiye kuvuga ubwenge bunini donc wacutwenga eko yakwagize umubogare ntavyibonako mugabo nje nawe ivyo yavuze ubundi bitabibonye okay nukuvuga yakwise boga utabikwiye niyo na biravye atariyo je ariko navyemeje ariko sisi wewe usana abandi bari urakoze cyane ama omudishanje nyenze wowe ngo narigeze kubona ahantu kuri TV online ukora ibiganiro hariya nawe wavuye gute waramaze kumenya ko ufise iyo ngabire yo kuvuga amajambo y'ukuresha amajambo y'ukuresha okay oya mbose amajambo y'ukuresha gusa dukora ibiganiro byinshi hariho n'imikenyero kububatse ajya nta vyama vyera dode abubatse nabo musanze ni by'urukundo turahanura
n'abari mu rukundo gute bogwitwaramwo abababajwe gute bogarura nk'aba ex gute bogarura umu ex donc n'ibintu byinshi by'impanuro. Yes. Donc rero iriya yari channel yitwa Niko TV. Niko TV niyo nahereye ko vraiment nkiri umunyeshuri niyo nakora. Stop. Sawa. Yes, niko ndavuga ko Niko TV ariyo bango yarandeze niwe ntanguje muri no mwuga. Ariko rero mbo ntitwavanye aho uje nuko nagiye kugira izindi occupation nitangura tutu business yiwanje nitangura chaîne yiwanje ndabana jewe rero sinzi ndabona twokorosha gukorana. Yes, mbwa tuvanye neza kabisa. Rero ni mbo Niko TV rero ugira nubwo nabigize uko sinayivuyemwo ahubwo yaciye amindurira akazi tireka rero ndaguha akazi kabangutse uzokora igihe cyose ushaka. Yes, rero ndumwanditsi wo kuri page ya Facebook. Yes, ico nico mmenyeho kandi ivyo unubuzishwa no gukora mu ijoro n'iki kugira cyane ndahari hose. Yes. Muri bige biganiro mu irya ntsinzi y'urukundo mwavuze yuko muvuga haramucishamo n'abubatsi. Abana sugucishamo turabikora byose. Okay, donc murakuranya ugasanga uyu munsi muvuze ibyo kuresha ejo muvuze iby'abubatsi. Abubatsi nabo mubabwiriye. Reka ndagwakara ko ari umuntu yaje kuri ya telefone donc twari kuri chaîne turashirega muri description turashirayo WhatsApp ari ugize ikibazo agomba kuduhanuza. Rero ndashima umuntu araho yampanuje wanashaka afite amakinga ibi ati none ko ujya muhungu condition ari mu jeune aza kumpanura ikivyo ataza atigeze bamwe kana ubwenge ibuke ko bapadiri batwigisha amabanga yo kubaka ariko ntibigeze bubaka kugira ubumenyi bw'ikintu kanaka ngira ni n'impano sinzi muge kandi umuntu kamushira ku murongo. Yes, utabigize juste kuri yakubise munosyo. Rero ni numwe yari umugore araho yakarambira yuko agira samure n'umugabo wiwe agira aho bari karondera uburyo uje muri Oman cyangwa muri Arabia Saudite. Yes. Rero ambire yuko umubano wanse n'umugabo. Rero naragenda nakuri bishoboka byose barasubiranye. No munsi rero ni mpunda ahubwo aho yereka aho bigeze umugabo we wanashaka anasorevera uretse ko atari impembo y'ivyo sinde bikora nk'impembo. We yashimiye ambye ati uno munsi aho bigeze ku mubona wasuye kwa mwiza ati yaho muri commune bo vyembe karanga muntu yacu imwe woshira ko amazina yacu tuwe ndavuga ni shabwa nibigeze heza kabisa. Iyo mufashe intumbero yo guhanura abubakanye kandi mwebwe musanzwe mutarubaka umudishanje n'umusore nawe uri inkumi cyane muvuga kubiki muba mwabikuye nabyo. Donc tuba muri societe tuba ahantu hari abantu tubana n'abantu ntihabura abantu bakuze bakwizera bakaguha ibibazo kanaka ariko bo nkuko yabivuze je neza kari Imana kandi jewe ndafise bibi wanje n'umuntu arakunda kuvuga ati sinshobora kuvuga ikintu umwana asinziriye negerezwa kukwigisha kugira ngo ejo canke hirya ejo wewe uri mu bigero bize bigufashe. Donc ukaraba n'ama experience y'ubuzima bw'abantu ko twebwe mu misazo twize social. Donc je ndakunda kwinteresa cyane ku buzima bw'abantu nkibaza none nimba nakabaye muri ubu kubera iki biri kujya urumva ugasanga ndiko ndatoza ibintu bimwe ndiko ndamenya ibintu cyane biri mu buzima bw'abantu ndiko ndabona intambamye z'abantu. Donc icerekeye ahantu hose hari umuntu ntegeza kumenya kubera iki biri kujya cyane wagize ikibazo kubera iki byagenze kujya donc wavanye n'ubundi kubera iki none umva muri make nguma ntohoza. Donc usanga rero niko ndaronka experience zigiye zitandukanye. Rero umuntu ahuye n'ikibazo ugasanga haraho mufashije bivanye n'ikibazo ukumva yahuye n'ikibazo cyawe naka ukamubwira shanje mbona imenga inzira yo bivanye nawe nuko uvyumva ukabona ati sha nimba abantu bashwanye peut-être nuhagarara uruhande rumwe urabumviriza bose ko nivyo twize mu ishuri muri étude ya psychologie. Donc urabumviriza bose ukabumviriza ukumva ibibazo bafise kuko hajye umuntu atavuze ikibazo ntacakira ingwara utayirase ntuyikira. Donc urabumviriza bose akavuga ati twe dufite ibibazo ibi ukumva none burya habagwiriye he nihe ari gihe usanga donc hari ibintu bitamara atanga. Donc izo nizo ukunda gusanga abantu kumva umuntu nabi nimba yakubwiye ukumva kiriye. Hariho nk'abantu usanga mushaka kuyaga mu gukumva ivyo yagombye kubwira sivyo wewe wumvise bivanye n'ivyo bagomba kumva canke bivanye n'ibiri mu mutwe wawe. Uyu munsi numva shavuye ndashavuye mu mutwe wowe gacuza umbwira iki kintu nkaca ndacumva nabi muko ntategeza kucumva canke kutakivuza. Donc ivyo rero gacisanga abantu barabifuye kandi ala mama l'entendait habaye.
donc rero jewe nagiye niga ubuzima baba mu ishure twarakora ibintu byo kuja tukexpose ibintu by'ubuzima ibintu by'iki abanyeshure twari exercise cyane donc urumva naho mumaze kuronka abantu bangana gute baza kubasaba inama baza kubahanuza bamaze kungana gute mugereranije naho mwatanguriye gukora ariko ibyo nibaza ko atavubyandika ngo zaravuga ngo tugeze kuri aho ugereranije bo gusa si bake kandi ikintu kidushimisha cyane nuko saba ari mu Burundi gusa ahubwo ni ikintu gihora kintangaza twe kuri sheni iwacu burya bari gusobanurira turaba nuvuga diaspora nk'abantu bari za USA ari za Canada Belgique juste n'ahantu hatandukanye baturaba donc uzasanga mu Burundi bugira nka gatatu mu baturaba cyane yes agakugira ugwa donc uzasanga abantu baduhanuza ikibazo cyo kubakana nabi cyo gucana nikiri ngabo ahubwo mbere hanze hoho biranakomeye ari ama divorce ni aho afite nguvu cyane gusoma ngabo ariko ishira kantu kuri statut kazamva umuntu akubwiye urumva ukazamva umuntu akwiganyiga ko agashanga ibyo mwe muvuga nguraje jewe ngayo ngo wowe aho kirongeraho umuhano ukajumufasha twe turafasha prepata amafaranga dusabye wewe ushimye ukumva ikibazo ucutubwira turamufasha okay dushaka rero mudohanura dufate nk'umuntu agize ikibazo dufate n'umusore donc agize ikibazo inkumi iramuhevye bahora bakundana aramuhevye amuhoye nk'ikibazo c'umwanya kuba batavugana bataronka umwanya ukwiye kuvugana unaho mwomuhanura gute bo umwanya none ariko nibaza ko utabubuze kuri bose nimba wabuze ku umuhungu akumva arashaka kunijya mukobwa nabikosowe donka cyarondera umwanya nta mu mukobwa nawe nimba koko yahoye umuhungu umwanya fara umuntu yabona umuhaye donka cyagaru urumva ibyo babyoroshe gukosora umweze ahindura akantu gato undi gato yibisubira ari tan normal nk'abantu nabo bahukanye bavanye bamaze gusinya ko bashobora kugira divorce sindi byo bapfuye mugabo bamaze gushika kuri iyo ngingo yo gusambura umunsi akajuka ubundi kwiwe bivanye n'ikibazo baba babashikirije mugabo ubwo rugero bamaze kurugerako abo nabo mubafasha gute okay urazi mbere burya iyo abantu barinze bashika aho basinya divorce bagasubira mu mategeko yabonye urumva ntabwo biba bikira karamata cyabavye byamatanutse kimwe cyose kigenge ibindi uretse gusa ko hariho n'abagira n'abasubira mu mariage akabiri warubiye yes nuno munsi umugwiza atunga wa mbere ujya Elon Musk ujya munyamiri yasubiye kugira iyi mariage igira kabiri kandi yabaye mariage officiel bari baranatandukanye burundu mugasura gukundana kandi donc urumva wari kurabaza ati rabere wo muhanura gute mu bisanzwe abantu ntibapfa ibintu birimo niyo mpamvu bigoye kuvuga ngo muhanura gute kubera ko jewe ikintu nkora turicara wewe wanyinze ukavuga ati ngo dufashe wewe turicarana ni muri umudamu ukavuga ati jewe ibibazo biri kuno umuhungu nawe umugabo nawe mukicarana ukavuga ati ibibazo biri kuno mugace mwigarera habaye ikibazo kuko sinovuga ngo na muhanuro ntazi deje ico bapfuye okay nukuvuga iyo umuntu aje ahera ku ntanga babwira gushika iyo byahereye yes rega nubundi iki ninga gikora ba psychologue baza kwikuta kwanza kwamwumviriza byose ukumva intanda ya byose iyo bije amakazi namubaza tubazo umengo twa fake nyine bitodo mugabo tuza gutuma buza kumenya ukuri kwa ibintu byose bipfira kwese sinzi kurumva umvirije umwe kumwe bavuga ngo karimi kumwe shika kamayera cyane abagasoza tu kikura kamakosa kayatabuye yego ntabwo yemera ikosa mu mugabo we uramuvugisha bukiye kutubazo tutodo nazo usanga amafuti menshi ariwe kandi biroshe cyane kuko umufasha guhazira ubiyobora écoute comprendre soigner kumbure hari abantu bacha babonye ikiganiro bacha bifuza kumenya neza hano mukorera abantu bashobora kubasanga mu bagira inama musanze mukorera hehe yes twebwe aho nsanzwe nkorera ni bo je kwanza ni homba uretse ko rabera atari yaba rabera ziyaba ni yakurira gusa arakurira gataha je yasanzwe no mugira dukore ibiganiro dushobora kwakira umushitsi abafite ikibazo bene nico niho dukorera iza serigraphy byo gukora imipira n'ibiki ni kinanira ya mbere kukabarabara ka mbere nimero 5 yesa no dukorera sinzi ko
kuko bava bakenera nimero bacu batwara iyo mufaso. ego hariho umuntu ashobora kuba afise ibintu yerekana n'ibindi aterekana n'ihengabirano label ufise yinyegeje abantu batazi Ash, ingabirano yo gutamba. Wabyumvise? umuziki cyangwa inambo z'ikirundi Ash, zose yaba umuziki na nacu yizanye ngana gutambira. n'ihengabirano dushanje ma usanzwe ufise apare yibi werekana niyo indi ngabirano uterekana umugabo wo muri wose ambifise Bo ni ingabire y'uburongozi. Ingabire y'uburongozi byose ngunda kubivuga mugabo mu ndoto nakoze birimo kuva ku myaka 8 nibwira ko ndome mu bazungu ngo ngiye kucuburundi. Azosiga izina mu bana ngo ngiye kucuburundi. Mugabo dushanje mashaka kuba president byose ngunda kuvyerekana cyane. umuryango wanyu ni umuntu yabaye president Ariko jenzo binango donc abandi bazosigara bakurikira. basi ho hari wagerageje arituza mu nabiranga Ega sinkukira abantu. Je ndi jewe sinzigira mu wundi ushaka ko wewe uzobimboneza mu Donc, muryango wanyu l'homme est une histoire unique. Donc cyangwa histoire sacrée. Ari wenyine ku giti ciwe biri burana abandi. Yes. Okay, bakunzi ba King TV Burundi, mwabonye ko twari kumwe n'aba jeune baturagiye byinshi kubijanye n'ubuzima bwabo, kubijanye no gukebura abajene, baragira inama abamama n'abapapa ngira bageze ahantu kure. Reka tubashimire rero kuri kiganiro cyiza baduhaye mu byose ko baturyohereje ndazi namwe bwe mwaryohewe. Label tugushimiye. Yeah, nanje ndabashimiye cyane. Yibutsa abakunzi ba King TV akazina. Bon, ni vyizigiro Christabella, ariko izina ry'umwunga ni Label. Mwamwumvise ni Label mwabibyiboneye byose, eka ni Label hose. Okay, umudishanje bareka nawe tugushimire kuri uwo mwanya waduhaye. Murakoze cyane ariko jenge nihebsa kanyota kwi. Twavuze umwanya muremure. Yes, simbesha twavuze umwanya muremure nyotewe pe. Ibutse abakunzi ba King TV bakazira ka. Yes, niho mdishanje manko ko mubizi. Ama tunabasaba ko nasimbira ari kuri Citizen BTV. Ibyo bijya byose mutatomokewe neza ni mubisaka. Yes. Okay, iyo Citizen BTV niyo basanzwe bashira ku biganiro byabo, ibyo bakoze, ijya intsinzi y'urukundo, nyuzo kwa mwayisanze, utujambo twiza, ukeneye utujambo twokoresha, uki nibyo bisanga. Hama turabashimiye, wowe uravye ikiganiro tugira subscribe, comment and share byose kugira ngo uce umunywanyi wa King TV Burundi abukwiye. Bye bye. Ciao.